uhura n'umuntu ukumva ngo iwacu bubanza iyi nzoga yamaze abantu, ukabona imakamba liste y'inzoga izi zamaze abantu, ukagenda mu cankuzo cyo kimwe. Izi nzoga z'amarikeri zifise degré d'alcool ishikana 42 zirakorerwa ngaho iwacu. Ivyo iyo bibaye muri BBN ntiturera amaboko, turamenya ingene dukora, sino nabihisha. Iyo tubonye banditse bati izi nzoga ziriko ziramara abantu ngaha, twebwe turashikayo tugapreleva des échantillons kugira turabe ingene bimeze. Mugabe ico mwomenya, izi nzoga zose zivugwa za kike, za bose, za Savana, havugwa nyinshi murazizi kunsumbya, za Karibu. Izi nzoga zose iyo duprelevye ama échantillons haba muri izine canke ku isoko, dusanga ziri mu manorme, kandi twebwe kabuhinga ntibidutangaza ko ziba mu manorme. Kenshi tugenda duhigamo zijya alcool zonona amagara y'abantu, za methanol niki ntazo dusangamo, kandi birumvikana igituma tutazisangamo. Igituma tuzisangamo ni izi nzoga z'amarikere ngaha zikoreshwa ivyo bita spirit iva hanze, izwi n'amategeko, ikoreshwa mu makungu, ikoreshwa muri EAC. Ni alcool éthylique 96%, ibiri purifié niyo bakoresha. Iyo bamaze kuyikoresha produit ja kuvamo n'ibindi bavanga, tuzogenda utoyemo methanol, kandi birumvikana. Izi zose mwumva ngo zisha abantu za kike niki, tuzijanye muri laboratoire, izo boissons alcoolisées sont conformes aux normes. None ikibazo kiri hehe? Rero izo nzoga ziriko ziramara abantu, singene zikozwe, si procédé technologique, si composition, ahubwo twasanze yuko ari kwa kutamenya ibintu ingene bimeze. Abarundi benshi bazinwa n'abarundi bato bato, nikibabaje harimo abanyeshuri niki zigugwa amafaranga make cyane, bakaca bazinwera mu ndasa. Gufata rikero kanwera mu ndasa no gupfurapfa. None ubu turiko turibaza, iyi ni problème sociale, vyogenda gute? Inzira ni zibiri. Nukuraba ibijanye n'amakori y'ibi bintu bakoresha. Twaragerageje mu misi yahera, kera mwari muzi yuko za Simba waragi ziri mu busashe 50 ml 100 ml. BBN kiriya gihe yaravuze yuko amacupa ya marike aja ku majana 2, ama mililitri amajana 2. Ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati buti oya amajana 2 ni make, buje ku majana 3. Kandi abantu barabyubashe. Genda muri Meru bakora, genda muri Imena, genda bashira kuva kuri ama mililitri amajana 3. Mugabo ndikibuza aba bantu babimenyereye kugenda bakagura iryo cupa heshi y'ama mililitri amajana 3 ba igugwa ibihumbi 4, si menshi cyane. Bakaca bagenda bakadetaya, bagashira mu nzoga z'ugwagwa canke z'impeke canke ibiyeri. Uwo muntu amaze kuvyihereza uramuburiye wamubona. Ikibazo gikomeye cyane. Turamaze gutangura kugira ihimiriza, ico bita sensibilisation, mobilisation, turabe ingene twigisha abarundi bihereza ivyo bintu ingene vyogenda. Tugira amapano ya publicité dushira ku mabarabara, dushira tugenda mu masengero, tugenda mu misigiti, tugenda mu migambwe. Uko biri kose
dutegerezwa gutora umuti kuko igihugu gifise abakozi b'imborerwa ntibikunda. Abantu rero birirwa baravuga ngo BBN iri hehe, murumva yuko iki ari igikorwa cya bose, mwebwe abamenyeshamakuru, aba chef de zone, aba nyumba kumi, abantu bose. Nico gituma twahereye ku bakuru kugira ngo twerekane yuko ibi bintu ivyo kugenzura ubuziranenge bw'ibintu cyane cyane bihinguwe hari inyabutatu zitatu. Hariho leta ishiraho amategeko, amategeko ategerezwa kubahirizwa. Hariho abahingura bategerezwa kubikora neza. Hariho n'abaguzi bategerezwa kuguma bashinzijisha abantu, hanyuma ibitagenda neza bakabivuga, leta ikamenya ingene ihindura amategeko, abahingura bakamenya ingene bahindura urutoki. Ayiwacu biracagoye. Iyo nyabutatu itegerezwa gusenyera ku mugozi umwe kugira ngo ibintu bikunde.